ati abahejeje batagira akazi. Burya ibyo twavuze byose n'akazi. Burya yama izingo zashitsweko zose zirimo akazi. Ariko akazi isuku umwarimu. Akazi ko kuba umuganga. Dutanze akarorero ibiti dufate umuntu umuntu yatsinze intahe. Songa hano muri Tanzania dufate. Ibiti 24 by'amavoka. Aronka ibihumbi 9 by'amadolari. Ibihumbi 9 by'amadolari ni miliyoni 27 z'amarundi ku biti 24 gusa. Ugabuye 12 ni miliyoni 2 n'ibihumbi 24 gatatu kugabura 12 miliyoni 2 n'ibihumbi 250 ku kwezi. Turavye akazi mu Burundi nindahembwa miliyoni 2 n'ibihumbi 250 ku kwezi. Nayirike ntarimo nahabatwara. Nayashize. Nenti wumva wa munyagihugu azoba afise ibiti 24 kazoba simba deje. None ko twafashe ingingo twebwe yuko umwana wese akwije imyaka 9 azoba afise ibiti 2 by'amavoka canke bitatu. Akabwira mama jewe mpibiti bitatu kandi umwimbu uzovamwo nuwi wanje. Babana uzosanga mu myaka 6 twabonye ashaka kwimura itoni y'amavoka nimbi kugwiza 3,000 ikiro kizogwa 3,000 ni miliyoni 3. None umwana afite miliyoni 3 ku mwaka uzosaba kuza kumuhendesha imbombo ngo umuterinda. Niga niyo tuja ibikogwa nivyo bice bido gutuma bwabushomeri bwose. Mbe uyu mwimbo w'umiliyoni n'amatoni tuzoba dufise amapaki house angahe? Yega nakazi amapaki house ni nk'amahinguriro azotekera amavoka kandi ibihugu byose biko birasaba biti niba mufite umugambi tuzana amahinguriro bacaronka akazi. Mbega kugira ngo tudeplace umiliyoni n'amatoni kuko umiliyoni twagize bike bishoboka kubera ashobora kugwiza gatatu. Turadukeneye amamodoka hagati y'amaromoro kamajana 6 n'igihumbi atwara umwimbu kuri Oseya. Abashoferi bangahe? Urumva rero ni ibi naka kazi umwimbu baye mwinshi hariho n'amahingura azoshaza kuvuga ati mbe ivoka nta mavuta yokogwamwo tuje duhingura amavoka imishatsi mere neza y'abakanyarugamba. Cyo tugira igipara aha twese abagabo dufise ibipara abakanyarugamba ni basigaye imishatsi. Urumva byose rero byose harimo inyishu gusa nkuko twaciye tubibona uwo munsi tugiye muri iyi migambi. Hariho abo mu myaka 5 bazoba bakenye nazo batunze. Iki twagibwiye abanyamaganga rongo y'umugambi mu ntara n'amakomine. Kubera iki umuntu ashobora kuzoba ari Ingozi cye mu Kirundo cye mu Cankuzo ugasanga ashobora kuronka ku mwaka umuriyaridi w'amahera wa wunda banye kwirake 2 ahembwa muri leta canke kukazakora. Iyo tugiye kunje na ejo twatembeye n'amaguru bakwereka bati iki giti civoka batanze umiliyoni n'nusu ku mwaka bihombere. Igiti kimwe umiliyoni n'nusu ku mwaka kugira umuntu yihombere. Ufise ibiti 10 sikenze miliyoni. Kenze miliyoni divise par 12 et miliyoni 250 ku kwezi. Umva n'urugamba. Ibigane turagira niyo mugambi wo kwipanga neza nibi bagenda mu kajagari aha hose bozi baragena ati wewe anda go miliyoni aha ni lakendwi aha no miliyoni ugasanga umuntu yiyoganiza miliyoni 200 gacerera.